kugira ngo babiri canke batatu bakoraniye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo nzokuba ndi hagati yabo. Ndizera yuko umwami Yesu igihe cyose ari hagati yacu akora ivyo yahoze akora igihe cyose. Yesu nahinduka, uko yari ari niko ari no munsi niko azokwamaho igihe cyose. Rero ntituza ngaha for entertainment, tuza ngaha for worship purpose. Semeni amen. Hallelujah. Entertainment ni divertissement, ni mu gihe abantu batamvye baririmbye ariko bagataha uko baje. Ariko worship ni mu gihe usabanye n'umwami wacu Yesu Kristo, ukumva ica kubwira ubuzima bwawe bugahinduka. Umuntu yinjiye muri kino kibanza agasohoka atandukanye n'uwinjiye. Hallelujah. Semeni amen. Ndabifurije rivyo bihe, ndabifurije yuko muri no myanya mutotakaza umwanya wanyu, ndabifurije yuko bino bihe byo babiri bihe by'agaciro, aho tuza dufise ibintu byinshi bituremere mu mitima yacu, ariko tukavanga byose byavuyemo, aho tuza twuzuranye ama incertitude n'ama insécurité y'ubuzima, ariko tukavanga aha dufise kwizera kuzima duhagaze ku maguru yacu abiri. Hallelujah. Hallelujah. Ndabifurije kumenya umwami Yesu Kristo gusumba uko tuzi indirimbo. Ndabifurije kumenya umwami wacu Yesu Kristo gusumba uko tuzi gutamba no kuvyina. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Ijambo nkeneye ko dutahana riri muri Petero wa mbere igice ca mbere, tugisoma cyose. Turasoma kuva ku murongo wa gatatu. Abafise microphone yo dufasha akadusomera, hama badushirire kuri screen verset 1 Pierre 1 kuva ku murongo wa gatatu. Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ari yose iragahezagirwa, yatuvyaye bwa kabiri nk'uko imbabazi zayo nyinshi ziri, kugira ngo tugire ibyizigiro bizima, ituvyaza ukuzuka mu bapfuye. Yatuvyaje ukuzuka mu bapfuye. Wa kane kwa Yesu Kristo, ngo tuze twegukire umwandu utazobora, utanduye, udakabirana, mwumvirize, nkabikiwe mu ijuru. Abavutse ubwa kabiri bavutse kubw'umwandu. Hallelujah. Utazogira iki? Utazobora, utagize iki? Utanduye. Number 2. Number 3, utagize iki? Udakabirana. Ariko twabikiwe hehe? Ijuru. Abakristo b'uyu munsi barahinduye vision yabo, barahinduye n'umwandu w'abahuri. Bakeneye umwandu udakabirana, umwandu utazohera hano mwisi. Ndabafitiye amakuru. Good news n'ubutumwa bwiza bitandukanye kumbure n'ibyo twifuza, ariko ndamana babwire ngo nta mwandu utazohera uba ngaha kwisi. Nta kintu na kimwe dufise hano mwisi nk'umwandu kitazokabirana. Mukimbwira icarico. Uyu munsi mu gatondo twagiye kubika umuntu, yari afise ibintu, yari afise n'abantu, mugabo yagiye. Hama umunsi nicaye ndabona umuntu yitwa ngo bashize ku matitre imbere y'izina rye bashira ngo ingénieur, ngo docteur, ngo professeur. Ariko ndababwira nti ivyo byose ndubwo bifise vyaheze yakwiweyo. Amatitre yose n'amazu tworonka yose no kumenyekana kose tworonka n'ubutunzi bwose tworonka byose bizokabirana. Hariho umwandu dufise utazokabirana, hariho umwandu dufise utazohera. Uwo ubikiwe abavutse ubwa kabiri gusa, abana b'Imana bizeye izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Abo bafise ubutunzi iyi sitazi. C'est ça notre richesse. Hallelujah. Tubandanye. Rwa gatanu aravuga ngo mwebwe abazigamwa n'ubushobozi bw'Imana kubwo kwizera. Mwebwe abazigamwa n'ubushobozi bw'Imana kubwo kwizera. Ndagomba kubibutsa ikintu kimwe. Muri bino bihe bibi bigoye cyane, muri bino bihe biruhije cyane, ikintu kizozigama imitima yacu n'ubushobozi buva mu kwizera. Nukuvuga ngo niwahagarara n'amaguru yawe ukavuga ngo ndizera umwami wanje Yesu Kristo, ndizera ko yapfuye akazuka, ndizera ijambo ryiwe,
uwo muntu wenyine niwe azoshobora kunesha imibabaro iri muri nosi. Nuwo wonyene, nta wundi muntu ashobora kuresista ibintu bigiye kuza kandi binahari. Haleluya. Rero uyu munsi turi mu kwezi kwa kangahe? Kwa kumunani. Umwaka ugomba uhere. Ndabasabye ntimusubire gusenga ya masengesho ngo abadayimoni, ngo barozi, ngo uyu mwaka uheze ngo bagira iki, ngo barondera ibimazi. Ngo dusenge twisonjeje kugira ngo ntiducike barbecue yabo. Ndabafitiye inkuru nziza, twebwe ntiturika. Semeni amen. Kubera ko dufise ikimenyetso cy'amaraso y'umwagazi w'intama, dusanzwe twaramaze kubikimaze cy'undi muntu, uwo nawe ni Yesu Kristo. Ntidushobora kuba ibimazi bibiri, turi kimazi kimwe cy'umwami wacu Yesu Kristo. Ntidushobora kuba ibimazi by'abadayimoni. Ubwoko bwanje bwishwe niki? Boga ya buretu. Rero nukuvuga ngo nyamushaka kuzigamwa, ntusaba ngo Mana ndinda, ubwo n'ubwoba, iyo ni mpemu y'ubwoba. Ahubwo izera icyo Yesu yakoze. Believe. Abadayimoni bazobibona ko wizeye, bazovuga ngo uyu muntu usuye iwacu. Kubera iki batuvamiya? Ni kubera ko barabona mu mitima yacu ko turavuga muga ntitwizera. Burya igihambaye si ukuvuga cyane, igihambaye no kwizera. Hamukavuga ivyo wizeye, nibyo bifise ubushobozi. Semeni amen. Bandanya. Muzigamirwa agakiza kateguwe kuzohishurwa mu gihe c'iherezo. Yemwe bantu b'Imana, mubyumve neza. Hari abantu bamaze kudibama, bazi ngo ivye gakiza vyaraheze. Twarakijijwe. Muganda ngo nabibutse ngo hari kandi gakiza turindiriye, ntikarashika. Ico gituma tutagira iki, tutaryama ngo twikorere ibyo twigombeye, tugende uko twishakiye. Hari kandi gakiza, kandi jambo ry'Imana rimwe ngo karatwegereye gushumba igihe twagize iki, twizereye. Don't give up. Agakiza kari hafi. Hallelujah. Ivyo urabinezerererwa cyane. Naho ubu ari igihe gito mubabazwa. Aha niyo nashaka gushika rero. Ivyo murabinezererwa cyane naho ubu hari igihe gito mubabazwa niki? Nibibagerageza bingahe bikenya byinshi. Akanya nako kuko bitobura kuza. Kuko bitobura kuza. Abana b'Imana barababeshe, nyuma bababwiye ngo yubaye umwana w'Imana ngo nusura kugira ibibazo. Barakubeshe, nyuma bakubwiye ngo ingo muri Yesu ngo ibibazo vyawe byose birahera. Barakubeshe. Muri Kristo harimo ibibabaro. Muri Kristo hariho kubabazwa. Ariko uko kubabazwa mukumve neza, si kubabazwa kw'imitima yacu, ni kubabazwa kw'imibiri yacu. Imitima yacu ihorana umunezero uva ku mwami wacu Yesu Kristo. Imitima yacu ihora iri free imbere y'umwami wacu. Ariko imibiri yacu kuko ihorana ubufafara bwinshi, ibwirizwa kubabazwa. Kuko duhura n'ibitubabaza, bitugerageza, bidushuka byinshi. Amarushwa y'umugororotsi ni make, ni menshi. Hari ubutumwa bubohesha abantu bababwira ngo ibibazo vyawe vyose bigiye guhera. Ibibazo vyawe vyose hamwe vyohera, ntitwosubira kukubona. Imana ishimwe ko ibibazo bibaho. N'amagarde fu Imana yibikiye. Amen muvuga. Ariko nawe mutuvuga mbere ibibazo nturinda kubihamagara, biraza tu, c'est naturel. Mwavyumvise? Ubikunda utabikunda urabicamo. Mwumvirize rero, bandanya. Kugira kubera ko Imana yemera ko hazi bitugerageza vyinshi bikatubabaza. Mwumvirize umurongo w'indu. No kugira ngo kuramura kukwizera kwanyu. Kuramura kukwizera kwanyu. Kandi uko kwizera kurusha igiciro inzahabu ishira, naho ivugutirwa mu muriro ikarabura. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Umuriro ntiwagenewe kwica izahabu. Umuriro wagenewe kwica inkamba ziba mu izahabu, kugira izahabu zishobore gukayangana.
ikintu gituma izahabu idakayangana ni inkamba ziragoye. Basi reka mvuga ubucafu buhora butuma izahabu itagira idakayangana. Iyo ubonye izahabu ikayangana ni ko baba bayicishije mu muriro kugira ngo bwa bucafu buyiveko. Umuriro urukuracamwo ntiwagenewe kwica ukwizera kwawe, ahubwo umuriro urukuracamwo ni kugira ngo uramure ukwizera kwawe, kugira ngo ukwizera kwawe gushikame kuba guhambaye imbere y'Imana. Kugira iki? Kugira ngo Yesu niyaza azosanga ukwizera kwawe ari kuzima. Yaravuze ngo umwana w'umuntu mbega niyagaruka mbega azosanga aho ukwizera. Yesu ntazogaruka kugira aze kuraba amabuilding tubatse. Yesu ntazoza kugira aze kuraba ibintu tubatse, amacacu tubatse. Yesu azogaruka aje kurondera ukwizera. Icyo yadusigiye nicyo azoza gutora. Twebwe ntitubabajwe nuko ukwizera kwacu kuruko kuranyeganyezwa, ntitubabajwe nuko ukwizera kwacu kuruko kurahoyahoya, tubabajwe nuko tudafise amahera, tubabajwe nuko tudafise amazu, tubabajwe nuko tudafise vya bindi vyose imibiri yacu ikeneye. Hama tukaza mu ishengero kugira ngo batubwire ngo ivyo mubuze mu buryo bw'umubiri ngo murabihawe. Message diabolique. Ikibazo si ivy'umubiri ukeneye, ikibazo ni cy'umutima gushika utararonka, kuko umubiri uzopfa ariko umutima uzokwamaho ibihe byose. Semeni amen. Hallelujah. Ni gute rero mukeneye gukayangana kandi mudashaka guca mu muriro? Abantu bose barakunda gukayangana, mugasi bose bakeneye guca mu muriro. Hey, nyamukeneye gukayangana, emera ugira iki wote. Hari abantu ngaba bari maze igihe bidodomba, nibaza ko mugiye guhindura amasengesho mu izina rya Yesu, kuko mwataho igituma Imana ikora bacisha mu biri kora bacishamo. Imibabaro myinshi ntiyica umugororotsi, imibabaro myinshi ituma umugororotsi akomera. Semeni amen. Semeni amen. Amen. Semeni amen. Amen. Hallelujah. Amen. Hari ikintu Imana yifuza gukora mu buzima bwacu kino gihe cyanyuma. Nicyo gituma mubona hari imibabaro myinshi, les souffrances zagwiriye cyane, kandi Imana ikabireka. There is no resurrection without dying. Nta kuzuka kubaho atagufa guhari. Imana irifuza kuvyura ubushobozi busanzwe buri muri twebwe bwazuye Kristo mu bapfuye. Ngo mbega ntimuzi yuko ubushobozi bwazuye Kristo mu bapfuye bukorera muri mwebwe? Ubwo bushobozi kubera iki butari ko buragaragara mu buzima bwawe? Ni kubera ko gushika uyu munsi utaremera gufa. Imana rero iri irakoresha ivyo bihe bigoye niyo mibabaro myinshi kugira ngo wewe ufe, karaktere yawe ife, izo ngeso zawe mbi zife, hama ubushobozi bw'Imana buseruke bugaragare. Ntidukunda kumva aya message mugani bwo butumwa bwiza, ntidushobora kubabwira ikinyuranye n'ubutumwa bwiza. Abazovyizera byo bose bazobona ubushobozi bw'Imana mu buzima bwabo, kandi bazobona inyishu bahoze barondera igihe cyose. Kugira Imana ishobore kudebloka ubushobozi buri muri wewe, ubwirizwa guca mu rupfu. Semeni amen. Semeni amen. Rero duhindura amasengesho mwizina, duhindura amasengesho muri kino gihe cyanyuma. Turababaye n'ivyo, turumye n'ivyo, ariko dufise ukwizera. Umwami wacu Yesu Kristo yadusigiye nk'ikigwanisho. Uko kwizera nta kintu na kimwe gishobora kukunyiganyiza. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe.